Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nimurane umukama. Bakristu bene wacu, igihugu ceranda c'Imana, turarengutse imbere y'umukama kuri Dominika ya 24 yo mu mwaka, tuje tugana Imana yacu. Imana yacu n'umuvyeyi, mbere ubuvyeyi bwose bwakoraniyeko, turaza kuvyumva mu ijambo ry'Imana. Ibisomwa vyose uko ari bitatu bishingiye ku kutubwira ubwo buvyeyi bw'Imana. Imana munyakigongwe, Imana igirira ikigongwe igihugu cayo, Imana ija kurondera abantu bayo batakaye, Imana ugarutse wese naho yoba yarashitse kure imwakirana umutima w'ubuvyeyi. Nivyo rero tuza kumva mu gitabo c'ihunguka ca gihugu c'Abanyisirayeli, carahevye Imana kirarenga isezerano bagiraniye n'Imana, kiritiranya Imana n'ibitari Imana, kirahaza kigwa mu gicumuro gikomeye ca gihe bacurisha inshuri y'inzahabu, akaba ariyo bafukamira, akaba ariyo basenga, akaba ariyo bashikanira. Hanyuma mu gisomwa ca kabiri naho turabona Paul Mweranda wenyene yakengurukira Imana ku kigongo yamugiriye, cane cane ko atarayimenya, yabanje kugambarara, abanza gutuka Yezu, abanza guhama Ekleziya, abanza kwambika ibara Yezu Kristu. Mugabo agakenguruka ko Imana yamugiriye imbabazi, gahezi kamutora ngo ayivugire. Hanyuma mu nkuru nziza naho tuza kubona Yezu yigisha abantu koresheje cane cane imigani itatu. Imigani w'umwungere yaja kurondera intungwa yiwe yatakaye, asize 99 zitatakaye. Mugani w'umugore yari afise amafaranga 10 agatakara rimwe, agakubura hose kugira yitore, kandi aritoye akanezerwa akagira umunsi mukuru. Hanyuma rero umugani wa mwana w'igishushungwe canke w'umuvyeyi w'ikigongwe, umwana yagiye akangara agasesagura ivyiwe vyose, akagaruka ari kimangare, mugabo se akamwakira akamusubiza iteka. Nico rero duhamagariwe, iyo igicumuro kitwangariza hose, Imana ishaka kudusubiza iteka, mugabo idusubiza iteka iyo twemeye tukagaruka. None rero muwe wese yinjire mu mutima wiwe, agaye akabi yakoze, hanyuma duhagaze imbere y'Imana, tuheze dusabe ikigongwe umukama ku bicumuro vyacu vyose. Ndusabe. Mana muremyi wa bose kandi ugaba vyose, nutwamize kwijisho, vyongeye kugira ngo dutegere ivy'urukundo rwawe rutumarira, nudufashe kugukorera n'umutima wacu wose. Tubigusabishije Yezu Kristu umwana wawe ari we mukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'ingoma, hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Igisomwa ca mbere. Ivyo dusoma mu gitabo c'ihunguka. Musa yari akiri ku musozi wa Sinayi, umukama araheza aramubwira ati: hoga imanuka n'ingoga, kuko igihugu cawe wakuye mu Misiri cashaye. Ntibarushe bihagararako,
inzira nabategereje gukurikiza bayitaye. Bacurishije mu vyuma ishuri y'inzahabu, none niyo bafukamira niyo bahereza imperezwa bavuga ngo eheraba Israeli, Imana yawe yagukuye mu Misiri. Umukama arongera abwira Musa ati, ndabona ko ico gihugu ari intagondwa. Ubu rero ndeka ishavu ryanje ryisuke, ndabatikize n'agasya k'akarenge. Ariko wewe nzokugira igihugu kininiya. Musa rero aragerageza gucuresha ishavu ry'Imana avuga ati, ni kuki ga Mukama utaye ishavu ku gihugu cawe wakuye mu Misiri ku bubasha bw'ukuboko kwawe n'ibiganza vyawe? Nusubiza agatima kuri Ibrahimu, Izahaki na Israeli, abasuku bawe wemereye icese ko bazorondoka bakagwira nk'inyenyeri zo mu kirere. Wongere wibuke igihugu wemereye kuzoshikiriza abuzukuruza babo, kikaba iragi ryabo imyaka yose. Umukama ngo yumva ayo majambo ya Musa, arahava araturura, igihano yashatse guha igihugu arakireka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ugukengurukira Imana k'umunyabicumuro yarekuriwe. Ijambo ry'Imana dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Timote. Ndakengurukiye rwose uwankomeje ari we Kristu Yezu umukama wacu, kuko yanyizigiye akantera iteka ryo kumukorera, naho nari nabanje kumutuka, kumuhama no kumwambika ibara. Ariko naragiriwe ikigongwe, kuko nabigize ntabizi ntaremera. None ingabirano y'umukama wacu yarongerekanye, be n'ukwemera n'urukundo mfise muri Kristu Yezu. Iri jambo ni iry'ukwemerwa kandi rirakwiye kwakirwa atankomanzi. Kristu Yezu yazanywe ku isi no gukiza abanyabicumuro, nkaba uwa mbere muri bo. Ariko igituma nagiriwe ikigongwe ni ukugira ngo mbe uwa mbere Yezu Kristu yerekanamwo ubwitonzi bwiwe bw'agahebuza, maze bibere akarorero abazomwemera ngo bashikire ubuzima budahera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama inkuru nziza ya Yezu Kristu
nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda. Abatoza kori n'abanyakabi bahora baza bose aho Yezu ari ngo bamwumvirize. Abafarizayo rero n'abanditsi baja mu byo kwidodomba, batuye umuntu yakiriza yompi abanyakabi akongera agasangira nabo. Yezu nawe abacira uyu mugani ati, muri mwebwe uwogira intungwa 100 agaheza agatakaza imwe, ntiyorekera mu gahinga zimwe 99 zasigara agaja kurondera imwe yatakara gushika itore? Ayitoye araheza akayiterera ku bitugu yigina, yashika imuhira agahamagara abagenzi n'ababanyi ati, nimuze tunezerwe, natoye ya ntungwa yanje yari yatakaye. Nanje ndabibabariye, umunsi umunyakabi yigaye no mwijuru hazoba akanyamuneza karuta agaterwa n'aberanda 99 atakabi biyagiriza. Canke none umugore yoba afise amafaranga 10 atakaje rimwe, yoreka kumurika agakubura mu nzu hose akarondera ashimitse gushika ritore? Amaze kuritora naho acahamagara abagenzi n'ababanyi ati, nimuze tunezerwe, natoye rya faranga nari nataye. Nanje ndabibabariye, uko niko abamarayika b'Imana bazonezerezwa n'umunyakabi umwe yigaye. Yezu arongera arababwira ati, habaye umuntu yari afise abahungu 2. Umuhungu mutoyi abarira se ati, dawe ntabaza itoranwa ryanje. Se rero arabatoranya. Iminsi mikeyi iheze, wa muhungu mutoya akoranya ivyiwe vyose yigira mu ntara ya kure, asesagura itunga ryiwe acika igihumbu. Vyose bimaze kumuherako, hatera ikigoyi muri ico gihugu, buca buramukubira. Avaho rero agenda gushumbira umuntu wo muri ico gihugu, nawe amurungika mw'itongo ryiwe ngo amuragirire ingurube. Yahora ashaka kwihembuza ibishishwa bagaburira ingurube, yamara ntiyabona ubimuha. Niho rero yiyumvira atabashumba ba dawe barya uko bashaka bangana iki? Nanje hano ndiko ndicwa n'inzara, mve hasi ngende kwa dawe meze ndamubarire nti, dawe naracumuye kuwo mwijuru nongera ndagucumurako. Ntibinkwiye rero ko nitwa umwana wawe, ntabarushire mu bashumba bawe. Arahaguruka rero agaruka kwa se. Akiri kure se aramubona, ikigumbagumba kiramuniga, ariruka mugwa ku bitugu bararamukanya. Araheza wa muhungu abarira se ati, dawe naracumuye kuwo mwijuru nongera ngucumurako, singikwiye kwitwa umwana wawe. Se wiwe yamara abarira abasuku biwe ati, nimunzanire ivyambagwa vyiza mubimwambike, mugire ko mumwambike impeta ku rutoki n'ibirato ku maguru. Murabe kandi ikimasa kinuze mukibage, tugira umunsi mukuru w'akanyamuneza, kuko uyu muhungu wanje yari yarapfuye none yazimurutse. Yari yarazimiye none yazimurutse. Nuko rero baja mu byo kugira umunsi mukuru,
ariko rero umwana wiwe w'imfura yari mu murima ngo aze gutaha yegereye inzu yumva inanga n'indirimbo bisekera. Ahamagara rero umusuku amubaza ibyo ari byo. Wa musuku amwishura ati ni umwe murumunawe yagarutse, mbere so yabazi ikimasa kinuze kuko yasubiye kumubona kidundega. Biraheza rero bimutera ishavu aranka kwinjira. Se rero arasohoka aja mu byo kumuhoyahoya, nawe yishura se ati imyaka maze ngukorera ntaho nigeze nkugambararira, yamara ntaho wampaye na rimwe n'agahene ngo ngire uyu munsi mukuru w'abagenzi banje. None uyu muhungu yamariye ibyiwe mu bushushungwe, aragarutse mubagira ikimasa kinuze. Ese araheza aramwishura ati wewe mwananje wangumye iruhande, ibyo mfise byose ni ibyawe, nawe nu nitwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yazimurutse. Ndushimeze inkuru nziza ya Kristu. Umunsi umunyakabi umwe yigaye, no mu ijuru hazoba akanyamuneza karuta agaterwa n'aberanda 99 atakabi biyagiriza. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, bakristu bene wacu gihugu ceranda c'Imana, dukoraniye imbere y'umukama kuri Dominika rya 24 ryo mu mwaka. Iri jambo ry'Imana rero dushikirijwe muri ibi bisomwa byose uko ari bitatu rishingiye cyane cyane ku kutwigisha ku buvyeyi bw'Imana. Ubuvyeyi cyane cyane bwerekanwa n'ikigongwe cayo, kujya kw'ikigongo umuvyeyi agirira umwana wiwe. Mugabo ubuvyeyi bw'Imana burarengeye ubundi buvyeyi bwose. Turumvise rero muri iki gisomwa ca mbere ingene iki gihugu c'abahebereye caguye mu gicumuro kigoye, kigaheza kigacurisha inshuri y'inzahabu, kikayifukamira aho gusenga Imana y'ukuri bagasenga ikigirwamana c'igicurano. Hanyuma Musa akabatakambira kandi Imana ikumvira igisabisho ca Musa ikabarekurira. Ngisomwa ca kabiri tumvise Paul Mweranda atarahinduka, murazi ko yari yarahamye Ekleziya, aratuka Yezu aramwambika ibara, none rero uno munsi arakengurukira Imana kubera ico kigongo yagabanye. Hanyuma mu nkuru nziza Yezu niwe atwigisha ubwo buvyeyi bw'Imana aciye muri iyi migani itatu. Umugani wa mbere w'iyi ntungwa yatakaye igatogwa, hanyuma hakaba umunsi mukuru. Umugani wa kabiri w'iri faranga ryatakaye rigatogwa, nyene ryo agahimbagwa. Hanyuma umugani w'umwana yazimiye, yari yarapfuye ku mutima akazuka, hanyuma agaheza akakigwa na se azimurutse. None rero duhereye muri iki gisomwa ca mbere, Imana mu nsezerano yari yaragiraniye n'igihugu cayo Isirayeli, ico gihugu cari caremeye yuko atayindi Imana kizosenga atari Imana imwe, ya yindi yabakura mu Misiri, imwe yabatungira mu bugaragwa imyaka n'iyindi. None rero Musa hadugiye ku musozi wa Sinayi, Abanyisirayeli bagize ngo yatevye, biyumvira ngo sinzi ico yabaye, baca rero batangura kwibako, kandi baraheza baca bashurisha ico gishuri c'inzahabu, kiba rero ico basenga, kiba ico bafukamira, kiba ico bahereza amashikanwa, kiba ico baninahaza, barubaha ukabavuga ngo ngiyi Imana yawe yagukuye mu Misiri. Murabona rero ko igihugu cari cashitse kure, murabona ko igihugu cari cashaye, kandi iyo uravye muri Bibiliya hafi nka yose
imana iranka cane abantu basenga ibigirwamana, imana iranka abantu bafukamira ibigirwamana. Igihe cose yarungika abahanuzi bakaza akaba bafise n'ururimi rukaze, igicumuro kenshi wasanga ari ico gufukamira ibigirwamana. None rero imana yarabitegereje, irabihweza, iraraba ivyo bagize, n'ingene yari yarabatunze mu bugaragwa, n'ingene yari yarabiyeretse, yarabajabukije ca kiyaga gitukura, iraheza rero isanga ni intagondwa. Hanyuma rero igihano c'ubutagondwa naco mwacumvise, nuko ico gihugu kizimangana, hagasigara agasigarira, ariko Musa katafukamisha uriye inzahabu. Ariko rero Musa araheza arabatakambira, arabasabira ikigongwe mu kibanza cabo, aremera arasaba ikigongwe mu kibanza c'igihugu. Aha twotangarira cane ubu butwari bwa Musa. Musa yari umuntu w'intwari. Murabona ko Mukama yari yamubwiye ati abo bacumuye ngira ndabatikize bose, atariko wewe nzokugira igihugu kinini. Musa yari aronse umuhango wo kuzoba igihugu kinini, ariko Musa ntiyashize imbere inyungu ziwe, yashize imbere urukundo akunda abo basangiye igihugu. Nimwagenda mugasoma muri iki gitabo nyine c'ihunguka, ikigabane ca 32 akarongo ka 32 nyene, murasanga yuko Musa yahaririye n'Imana umwanya utari muto, gushikaho Musa agira ati ubu rero ndagusavye uhanagura igicumuro cabo. Atatari ivyo upfa umuhanagura jewe uhanagura izina ryanje mu gitabo cawe. Imana rero iravye uwo mutima utiraba, uwo mutima witanga, uwo mutima uraba cane cane inyungu z'abandi, iraheza iremera kugira ikigongwe ico gihugu. Aha rero duca tubona umutima w'ubutwari wategerezwa kuranga twebwe abantu, wategerezwa kurangwa cane cane abarongozi, kuko uyu Musa niwe yarongora ico gihugu. Zina murongozi wese yategerezwa kugira uwo mutima wagutse, umutima wagutse ugushobora gukwigwamwo abo yashinzwe bose. Murabona ko Musa inyungu ziwe atazaraba, ariko akurikirana ineza rusangi, yemera kwitangira igihugu. Ese rero natwe turi abakirisu twokwama twiganiye ingendo ya Musa. Hanyuma muri iyi nkuru nziza turumvise iyi migani itatu. Iyi migani itatu yerekana ingene Imana yitwararika. Bwa mbere y'ibiri ya mbere iratwereka ingene Imana yitwararika zina muntu wese kw'izina ryiwe, itadufatira mu kivunga, ikitwararika cane cane uwari kure yayo, uwatakaye. Catumye Yezu aca imigani itatu, nuko abafarizayo n'abanditsi bariko baramwidogera, bakamwidogera yuko agendana n'abacumuzi, agendana n'abanyakabi, bakamwidogera ko yakira bose, cane cane abacumuzi b'icese, ni ukuvuga abatoza kori n'abanyakabi. Abo bantu rero abo abantu baciriye inzira nk'akarorero nk'abanyamibembe, Yezu Kristo yaremera akabakorako kandi carazira akabakiza. Aho rero aboneye yuko abantu bavyidogera, yaciye abigisha. Yezu yaciye abafasha gutegera ko abagwayi aribo bakeneye umuganga, ko abatakaye aribo bamuraje ishinga. Kuva umunsi Adamu na Eva bagwa mu gicumuro bakirukanwa muri Edeni, abantu bose bari batakariye kure y'inyonga z'Imana. Yezu rero nibo yaje kurondera, ni twebwe yaje kurondera. Muri iyi migani ibiri nk'uko nari mpejeje kubivuga, Yezu aradutera ikibazo. Umuntu afise intungu 100, hanyuma hagatakaramwo imwe, aca asiga za zindi 99 agakwira imirambi agenda kurondera iyatakaye. Hanyuma agize Imana akayitora, aca agira umunsi mukuru. Nico kimwe kandi n'uyu mugore batubwiye, yoba yari afise amafaranga hama agatakazamwo rimwe, aca arirondera kandi aritoye agahimbagwa. Ikibazo rero Imana idutera ni ikihe?
ikibazo Imana idutera ni uko iyo nyene nimba twebwe ibyo tubikora tukaja kurondera intungwa yacu yatakaye, tukarondera ifaranga ryacu ryatakaye, Imana niyo yoreka kuja kurondera umwana wayo yazimiriye mu gicumuro. Nico kibazo cane cane dutera. Mbega agaciro kari hagati y'umwana w'Imana n'izo ntungwa canke n'amafaranga kangana gute? Umuntu murabizi ko atagira agaciro. Niho rero Yezu atwereka agaciro k'umuntu ko karengeye byose. Imana ko iheba byose ikagenda kumurondera, kandi iyo abonetse, iyo avuye mu gicumuro, hagaheza hakaba umunsi mukuru no mu ijuru. Muri uyu mugani wa gatatu, uyu muhungu mutoya mwumvise ingene yabigenjeje, ati dawe ntabazi itoranwa ryanje. Mu gusaba itoranwa se, uyu muhungu mutoya burya yakoze ibicumuro bikomeye, kandi ntiyakoze igicumuro kimwe, yakoze ibicumuro by'urufatangane byinshi. Raba ica mbere, uyu muhungu mutoya arikunda wenyene, nta wundi abona atari we. Kubera iki yikunda wenyene? Kubera ubwo bugunge bwo guhahamira ibintu, iyo nambu y'ibintu. Ntakibona agaciro ka se, ntakibona agaciro ka mukuru we, ntakibona agaciro k'umuryango, ntakibona n'agaciro k'igihugu ciwe. Mugabo imbere yiwe hari amatungo, ayo matungo rero yamugize impumyi. Umutima wiwe wari waragadutse, nta rukundo wari ugifise, kubera hari kuja urukundo hagiye inambu y'ibintu. Kirundi bahora babivuga bati iyo umutima umaze kwisegura irobe ntihagire umuntu usubira kurondera. Wenyene rero murabona yuko yari yarapfuye agapfa agenda. Hanyuma rero ko gupfa umutima byaticiye bituma yica se, kuko nta utorana se akiriho. Iyo umuntu asabye gutorana se akiriho ni nk'uko yishe se wenyene. Ubwo gupfa umutima byatumye yica mukuru we, kuko umwana mutoya ntashobora gutorana imbere ya mukuru we. Hatangura mukuru we, hanyuma nawe agasubira. Uku gupfa umutima byaciye bituma wenyene yigira igicibwa mu muryango. Aravavanura na se, aravavanura n'abavukanyi, aravavanura n'umuryango wose. Aragenda acika icangazi, acika umwana w'imfuvyi, kandi se akiriho. Agenda kuba igishushushungwe kure ya se. Ivyo vyose se wiwe arabibona, mugabo murabona ko atamubujije kugenda, murabona ko atamwankiye. Ibi cane cane bisigura ko akwigenga Imana yahaye abantu, kandi Imana ntiyisubirako. Iyo ukoresheje nabi rero urazimira, mugabo iyo ukoresheje neza uko kwigenga urabaho ukaguma mu iteka ry'Imana. Muri uko kwigenga rero wa muhungu mutoya yarakoranye ivyiwe vyose, aca aragenda mu mahanga, aragenda kure ya se, araja kure ya mwene wabo, araja kure y'umuryango, araja kure y'igihugu ciwe. Aca rero kure, arasesagurira yitunga ryiwe ryose. Noneho rero ryatunga yishimira riraheza rirayonga, gushika naho ashika ku rugero rw'umushumba. Yari ku rugero rw'umwana w'umunzi afise byose, mugabo ashika ku rugero rw'umushumba asumbwa agaciro n'ingurube, kubera bumvise ko yifuza kurya ku bishishwa bagaburira ingurube, bwo ntabone ubimuha. Bakristo bene wacu, rero hari ijambo rikomeye. Hari ijambo rikomeye iyo umuntu ahaye umusaya sekibi. Iyo umuntu ahaye umusaya sekibi, iyo umuntu agurishije umutima wiwe, igicumuro gica kimunyaga iteka, igicumuro gica kimutoteza, agahesigara acambigwa ibitagira agaciro, kandi ibifise agaciro abibona. Kigaheza ico gicumuro kikamuca ku Mana, kikamuca kuri bene wabo, agasigara ari gati kawaga kandi yari yaravukanye. Hanyuma inyuma ya byose
na bimwe yacambirwa bigaheza bikayonga agasigara mu karere ka Nyaganande, agasigara ari umushumba w'igicumuro, kandi ari we yisohoye mu nzu kwa se, ari we yataye bene wabo akabaguza amaronko, akava kuri urugero rw'iteka ry'umwana wo mu nzu akaja rero ku rugero rw'igikoko, kaja ku rugero rw'ingurube. Uyu muhungu mutoya rero amaze kugera kure, mbere inzara igira imwice, agatima kahavuye gakubita, araheza ariyumvira hahandi bagira bati ni ukubitira ibweru ugarura ubwenge. Araheza arabona ko kwitwa umwana yamaze kubita, kuba umwana wo mu nzu gusubizwa ryateka yarabitaye. Mugabo aravye asanga no kuba umushumba kwa se ari byo bimuha iteka ugereranije n'aho yarari, kuko kwa se nta wicwa n'inzara, nta mushumba yicwa n'inzara kwa se. Niho rero yaheza akiyumvira ati reka rero mve hasi nsubire kwa data, meze ndamubarire nti dawe naracumuye kuba mwijuru nongera ndagucumurako, nibinkwiye ko nokwitwa umwana wawe, ntabara rero nshire mu bashumba bawe. Aremera arahaguruka agaruka kwa se. Yari yagiye ajanye byose, mugabo nta na kimwe agarukanye atari ubumangare. Yari yagiye ameze neza, none agarutse yarahindanye, garutse yarayoberanye, agarutse asa n'igicumuro nyene. Mbega none aha ese aza kuvyifatamwo gute? Sinzi abona abajije nti mbega uyu mwana ntakabe gwawe, mugabo hamwe yoba gwawe woca ubigenza gute? Hari uwagize ati ndamubonye notora igiti nkakimucirako, uwundi ati noca ndamuvuma, uwundi ati nopfa kumwakira mugabo yoca aja kuri urugero nyene rw'abashumba we nyene yishizeko kuko nigo yatoye. Imana yo rero ntimeze gutyo. Iyi nyifato ya se niyo nyifato y'Imana imbere y'umucumuzi yigaye, imbere y'umucumuzi aje agasabya ikigongwe, kambaza ikigongwe c'Imana. Mwavyumvise se yamubonye akiri kure, womengo yama ku nama araba arereka yuko yogaruka, kumwe Imana yama igaranzuye ibiganza ishaka kuduha ikigongwe. Amubonye rero akiri kure, mbere ariruka, murabona umutama akuze yiruka kugira ngo amusanganire. Papa Francisco niwe akunda kwibutsa abakristu bose ko Imana itigera iruha mu kuduha ikigongwe, ariko mugabo twebwe hari aho turuha mu kukiyisaba. Se rero akimubonye yaciye akura hasi ariruka, amejeje kubivuga yirukanga kumusanganira. Ntiyarindiriye nuko avuga bya bindi byose yari yateguye, bimwe yari yadendekeranije aja kuvuga, yabaye agitangura kubivuga, mugabo se ntaco yamubajije, nta majambo yamuteye, ntiyagize ati awa, ntiyagize ati raba gashiga yakujanyira kugarukanye, ariko we yamufashe ku bwitugu bararamukanya, acabwira abatsukatiza n'ivyambagwa mu bimwambike. Mu kumwambika rero, gusubira kumwambika ivyambagwa, se amusubije mu bantu kuko umuntu arambara, ati zana impeta mu mwambike ku rutoki. Mu gusubira kumwambika impeta ni ukuvuga yuko banywanye, asubiye kumwemera nk'umwana wiwe. Ntiyari yarigeze amuhakana, mugabo ko agarutse arasubiye kumwemera nk'umwana wiwe. Ati zana ibirato tubimwambike, amwambitse ibirato rero bamusubije iteka ryose. Ko uyo muhungu yari yarazimiye none yazimurutse, yari yarapfuye umutima none yazutse, se yaciye abaga ikimasa baragira umunsi mukuru. Iyi rero niyo nyifato iranga ubuvyeyi bw'Imana, niyo nyifato iranga ikigongwe c'Imana. Umunyakabi yigaye no mwijuru haba umunsi mukuru. Aha duca tubona ibiri mu mutima w'Imana. Imana ntishaka uwupfa, Imana ntishaka uwutakara, Imana ntishaka n'uwihana, ishaka yuko abana bayo bohinduka.
mugabo murabona ko kugira uwo mwana ashobore kuronka ikigongwe yarinze kugaruka. hariho abantu batari bake bamara imyaka n'imyaka adashobora kuronka isakaramento ry'ikigongwe, kandi ibicumuro byo byadasiba kubikora, agacibera ngaha akabiraramangana. Imana igirira ikigongwe uwemeye akagaruka. aha rero tugaca tubona ibyiyumviro by'Imana nabyo ntibisa n'ibyiyumviro by'abantu. wa muhungu mukuru umwe yari mu mirima atashe yumva inanga n'imbyino bisekera, umusuka aramubwira ati mwene wanyu yagarutse, murumuna wawe yagarutse, none so yabazi ikimasa kuko yasubiye kumubona kidedundeka. wa muhungu yari yasigaye muhira umwe mukuru aca arashavura, aca arashangashigwa, aca aranka no kwinjira, aranka gusangira agahimbare na se, aranka kwakira mwene wabo. aha rero umuntu abiravye neza uyu mutama ntiyari yorohewe. twari tuzi ngo yari afite igishushushungwe kimwe, mugabo yari afite ibishushungwe bibiri. umwe yashushungwa kure ya se, uwundi asigara yashushungwa mu nzu kwa se. uwo muhungu mutoya yari yaragiye aja gushumba mu gahinga, mugabo uwo muhungu mukuru nawe nyine yari ashumvye kwa se, yari asangiye itunga ryose na se, mugabo ntabibona. arubaha ukavuga ngo iyi myaka yose maze ngukorera, myaka yose maze ngukorera. tukabona yuko adashaka kunezeranywa na se. kumwe se yasohoka akaja gusanganira umuhungu mutoya, ubu nawe aciye asubira gusohoka aja kurondera umuhungu mukuru. kurero gundi ko Imana yama ishaka kutwegeranya, igashaka kwegeranya abana bayo, ariko kenshi na kenshi tukanana ntitubishake. abantu bagahitamo gusanzara. iyo basanzaye baca bagogwa, iyo basanzaye ntawe ushobora kugira amahoro, kandi Imana iduhamagarira kutwegeranya twese. uyu muhungu mukuru asangiye itunga ryose na se, asangiye intoranwa yose na se, mugabo ivyo arabirengako agasaba agahene. ni hahandi Imana idutumirira ubwami bwayo, mugabo tukubira ku gahene, tugasaba akantu katagira agaciro, tugasaba ubusa ugereranijwe n'ivyo Imana Data ashaka kuduha. uyu muhungu mutoya ntiyamenye urukundo rwa se, nico gituma yagiye akangara. n'uyu muhungu mukuru ntiyamenye urukundo rwa se, niho yanse kwinjira ngo asangire agahimbare na se. umwe ntiyamenye agaciro k'umuvukano, niho yasabye gutorana imbere ya mukuru we. uwundi nawe ntazi nawe nyine agaciro k'umuvukano, niho abwira se ngo uyu muhungu wawe, aho yovuze ati mwene wacu canke ati murumunanje, se ati nawe nu ntitwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yarazimiye. niwamwibutsa ko ari murumunawe, we ntavyazi kubera yamusubirije agahene. murumunawe agarutse ntitwari kureka kunezerwa, yarazimiye none yazimurutse, yari yarapfuye none yazutse. uyo rero n'umutima w'Imana. rero igihugu ceranda c'Imana mu buzima bwacu haraho usanga tumeze nk'iyi ntungwa yatakaye, turi kure y'umwungere, turi kure y'ubundi busho. hari naho usanga tumeze nk'uyu mwana muto, turi kure y'Imana, twarigunze twagiye kuba twenyene. ugasanga bene wacu twabagujije amatungo adatunganye, tukishingira ayandi mategeko aho kugengwa n'itegeko ry'urukundo ryo mu nzu kwa Data. twarishingiye ayandi mategeko tugenderako. iteka ry'Imana twararihevye, iteka ryo kuba abana b'Imana twararihevye, twaragiye twarasohotse. ariko kandi hari naho usanga turi uyu mwana mukuru twiyita ba Kristo, kandi nivyo bibi gusumba n'ivya mbere. twiyita ba Kristo mugabo twuzuye ubupagani. ubupagani burangwa n'ugwanko, ubupagani burangwa n'ubugunge, ubupagani burangwa no guhahamira amaronko, tukaba mu karenganyo katagira izina,
tukaba mu kinyoma no mu bwiyorobetsi kandi tudasiba kuza mu isengero, tudasiba gusangira, tudasiba no gukora ibikorwa by'Imana, umengo turi hafi y'Imana ariko natwe ubwe turiko dushushungwa mu nzu ya Data. Tugahitamwo agahene, tugaheba ubuzima bwa bene wacu, tubuguza agahene, bikatunanira ko tuba tukigira akanyamuneza kubera atabutungane nk'ubwa Data wo mu ijuru dufise. Niho rero Imana idahengeshanya kuturondera, niho iri jambo ry'Imana itwereka n'iyi migani yose Yezu atubwiye itatu iriko irirukanga irondera umwe wese mu mutima wiwe, kuko umwe wese niwe yiyizi, imubwira iti nawe nugaruka, garuka mu ruhongore. Aha tweza mu buzima bwacu umwe wese akamenya iki kintu cyo kugaruka. Murabona uyu muhungu mutoya iyo atagaruka uwo munsi mukuru ntiyari kuwujamwo, iyo atagaruka iki kigongo ntiyari kukironka, iyo atagaruka yari gupfira mu gahinga. Aha rero niho natwebwe twoheza umwe wese akibaza, mbega jewe nangariye mu biki, jewe ndi mu biki, jewe umutima wanje wifashe gute, imigenderanire dufitaniye n'Imana niyihe, imigenderanire mfitaniye na bene wacu niyihe, imigenderanire mfise hamwe n'Imana yanje niyihe, ku buryo umutima wanje ugira uti ntushobora guseruka imbere y'Imana. Imana rero ivugira mu mutima w'umuntu uwo ari we wese. Twebwe twemera yuko turi bene Mana, twebwe turi aba Kristo, twemerero kurangwa n'uwo mutima, uwo mutima wegeranya abana bayo, uwo mutima wamana urukundo rudakama, urukundo rudatituka. Twamane kandi uwo mutima w'ikigongwe, ko turavyumva twese uko twakabaye dutunzwe n'ikigongwe c'Imana. Twemerere rero kucakira, twemere gukebanurwa n'iri jambo ry'Imana, twemere tukugaruka mu nzu ya Data. Ubushushungwe bwose twagiyemwo buduteranya na bene wacu, cane cane bishingiye ku maronko, bishingiye ku inambu y'ivyisi, duheze tubone yuko byose biheza bikayonga nk'umwana mutoya twabonye, hanyuma duheze twemere guhinduka. Iyi migani itatu nta kindi duhamagarira, itwereka kwemera gusubira kugaruka kuragirwa n'umwungere. Paul Mweranda niwe mwumvise ingene akenguruka ku rugero rurerure, kuko abona ingene Imana yamukuye kure igasubiza ikamuha iteka. Yari yarahamye Imana, yaratutse Yezu Kristo, yaramwambitse ibara, mugabo Imana igaheza ikamutera iteka, ikamukiza, ikamwiyereka. Mugabo Paul Mweranda kuva aho amumenyeye ntiyasubiye cane cane kuja muri ivyo. Murazi ko bitubwira we nyine ati vya bindi vyose nahora mbona ko bifise agaciro, atubu mbona yuko umengo n'umwavu aho menyeye Yezu Kristo. Aho rero yaratoranya iyo nzira y'ubuzima buzokwamaho. Ese natwe rero umwe wese iyo nzira twoyitorana nk'uko kwa Paul Mweranda, umunsi uri izina tukabaho dukenguruka tubwira tuti Imana yankuye kure, hanyuma nanje ndaheza ndemera kwakira iyo nema y'Imana, ndayakira ndayikurikira, none ndahimbagwa gukengurukira Imana cane n'umutima wanje wose. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.